Ubu buzima bwa ruguru gamana bakwiye kurabukangirira neza nanje nkaronka akazi nk'abandi. Mbese sister we ko yatevye amasaha kumenga ageze kure. kuko ibintu byamye sinabijyamo. Papa we ntumuzi ko ndamuzi ejo bashitse kundana. Mbere ya interrogation ayibonye gute? Yo garuhuke Yo je nta nicyo nanditse. ajyana ntabyo dutegerezwa gutwara iki umuzungu. Yo mbega gabasha umuzungu uracyatwara kungane ibyo bintu babibugije. Reka share kare none atake ntuzi waca wandikiye. Ariko gamana niba nkora kwa hagasuzuguro nzogukunda kandi nzogukorera inkorera nkuko wabikorera namana. Shere ndagufungiye Nishiri habaye iki? Reka kungora. Ashobora kugenda usanze ujya mukozi yayaciye aho sanga usanze atayaciye ntuze kungora. Kandi hanagiye. Ya mugashe ndakwingiye. Ndakumwa. Mutware wanjye karibu. Yego, neza. Yego. Yego. Bashima amahoro n'ukuri. Yego. Karibu. Yego, murakoze. Neza cyane. Cyari umujamara aho yarafise ico kibazo nyene ariko nace ndamujana ahantu hadahejya gaca mu gikonge hari yepfo. uwo mujama muhungu haragize imyaka 12 rero ndamujyanyeyo uwo muntu bana avuganye ukuntu abigenza kujya mu nyuma abafise abana babiri Nzigashaka atakana je ndaro. Iyo singorane. Shana oya sha ngo wanje randembeje. Ngo gute Yambwiye yuko ubu atanakinkeneye ngo nta kamaro ufise na gakesha nuko oya mugenzi. Banzure ko mbwira utekanye tuza umbwira urazi ko twara bagenzi kuva kera. Uyu si wa muhungu yanyemera ko azondondera akazi. Yabasha koba kabonetse. Urandonke akazi. Kabonetse. Oya reka. Cyangwa uri kuranyumviriza kubera yuko ndakarondeye igihe kinini. hariho umuntu yari yamwemereye yuko azokamurangira. yamurangirira none ntarakamurangirira hano hantu harangirira unyereka aho umunyora rega yewe ntarakamuronkera gusa nyene yaramubwiye ko azokamurondera. imviriza yahindukira afata ukuboko umanuwe hano haranyerera gose. Ubwo sister nuko atevye ndamubwiriye inkuru nziza. N'ishati namibagiye no kuyifunga. Byo wankoreye. Ko shaka tugombeje. Sister ko mwatevye. Oya no musi byari byaje. Namwe murasenga mukaguma meze neza cyane. Shiranje ni video y'amazi nagumije hanye naho niko ndakarabira. Meko urugende hano. Banze unyinjiriza ayo mazi ndakubarira wewe. Ndayinjirize ungira hano go. Bonye niteguriza isaha. Batwaye nakubwiye yuko namutumye wa muhungu w'umugenzi wanjye umwe ari ngaha mu gisagara. Namutumye ndondera akazi. Ubwo nari ngiye kuvoma. Naye amazi ubona aya nyine nshikanye ubunyene. Ubwo ndose telefone ambwira ko yandonkiye akazi. Hama rero basha ukuri muzosigara amahoro. Bashega. Sister. Sa? Yesi nzokwibagira urabizi. Nasha ntuzonyibagira gusa abantu benshi bagiye mu muji baca bibagira biwawe. Oya je no kwibagira uri mushiki wanjye. Hamwe ndaguhaye n'ayambu uca wibaza ngo ndagucafuje sha. Ntuzibigire wewe. Sister none nawe we tuvukana. Wewe urondera ngaha. Papa wani hari. Wewe bona usa n'uworondera papa wewe. Gena umubyeyi ko ari wa muhungu dukorana. Canke wewe wihenze.
sinihenze mugihe ati numwe mukorana ushobora kuba wihenze we kubera ntusa n'abakorana na papa Mbere rero ibintu bya ruguru aho twatwara amazi amashuri nta n'ibintu by'amatara nayo bwigere mbona Narahanze ndakubaza. Hajya waciye mwibarabara uravyibuka. Cyakazi ndashaje. Urazi guteka. Guteka. Yo baza natekeye abantu benshi. Uzi guteka iki Ni jewe. Nibaze ko kabivuga ari kabizi. Ibijumbu, ibiharage, imyumbati, amafiriti y'ibiharage byinshi mabuja byinshi. Amafiriti y'iki? Baba muri Yesu wa mukozi wo muhira. Ko yaravuze mu isoko ntahazi ubwo yahamenye. Twese Umukobwa wa boss. ubwo wahamenye mu isoko. Cyawe nawe warabonye ko mvuye ruguru vuba rero. Ubona ko ndi kirofu. Ya mana yanje. Shimwa Yesu, shimwa Yesu. Reka. Aratevye mani mushinga ntayo wanje. Boss, nenda bazaniye y'amazi. Kuva ryari ubona je nwera amazi mu gikombe gisuka uko naraguje ibirahuri byose biri mu kabati mugo uri kunzanira amazi mu gikombe gisuko by'abakozi ubunyere nyari kunzanira amazi mu kirahuri ivyo by'ivyo Mbega mana papa ameze kurya. Bense pole kweli. Ihanagura impande ya mushira amazi sigaho ihanagura. Kambe ndamufasha ubundi nawe niko yashavuye. Ndamufasha kweli. Ubundi yari umwana mwiza sinzi nimana ko mukarira. Bense ndagufashisha. Ndiyo, n'umwana mwiza nuko gusa ari papa wabishira mu nzira. Nawe urabona ko papa mwe Ariko ndagusaba. Reka ntasange uri kuri. Oya nta nakiri. Nta nakiri. Ko amazi uboyo hapa nanje. Oya nta nakiri. Baziko nabonye ko wakazi. Mbabarira ntusubiye ntutume n'akazi gahe. Nta nakimwe prince. S'il vous plaît. Ibintu byo kuza we mu gikoni je naje ngaha nk'umukozi wo mu nzu. Nakubariye reka vraiment. Reka ntunheze papa wawe. Papa bijya byari byo. Mwenaku. kuva ryari no ku mukobwa we wanje sha Papa mukubita iki papa? sigaye mvuga ko kavugiriza wewe Oya. ibintu by'iwanyu mwebwe biragiye kugaragara mu minsi mikeyi usigaza no kumufasha koza ibyo ndamuhemba araguhemba wewe Karibu shere. Mama. Karibu. Angora. Amahoro. Karibu na. Chemwe neza. Ibyo ubiravye ubona ntameze neza. Ndabibona ko. Jende mukozi. Aha kandi ubu ndabaye umukozi jewe. Kubera ko wakoze ibintu nk'ibyo. Wowe wananiwe no kwihangana. Ibyo ubona n'ibyo nyene. Imana yanyishuye. Kuko yishurira ku gihe. Iyo nza kumenya ko ufise umugore, nta kintu kimwe twari kuvugana. Okay. Wewe ni sawa ubu wabimenye, sawa? You're out of my house, nta rukundo naye ndagufitiye, ubu umugore wanje nkunda nguyu. Urumvikana? Biratahuritse ndibaza. Ndabitawe kandi cyane. Ntacyo icyo nari nagambye nayo nagishitseko. Atinzira. Yataha amahera y'iwawe. Nta kintu kimwe twari kuvugana. Nk'ibindaba aragufata inzira shawe igiye. Ngana kubyara. Dani ipsi wawe sha.